Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na David Claude Mbananayo. Nakoze guhitamwo amakuru y'insamirizi yanyu RPA turi ku munsi wa gatanu igerekerezo rya 14 Myandagaro mwaka wa 2026 kaze muri ano makuru twabateguriye mu nkundire ndahere ku ngingo nkuru ziyagize. Abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge baba mu gace ka Minembwe mu seruko bwa Republika y'Intwaro Rusange ya Kongo bitwariye kuri wa gatanu imbere ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye na mugenzi we wa Republika y'Intwaro Rusange ya Kongo babagiriza kugira uruhara mu bwicanyi buriko bukorerwa abo banyagihugu. Impunzi z'abarundi zatsindaro ku butaka bw'igihugu ca Uganda zahawe isango ryo gushika mu kwezi kwa mbere mu mwaka uza ko zoba zasubiye mu gihugu c'amavukiro abatazovyubahiriza nabo bazoca batahukanwa ku nguvu. Muravyumva muri ano makuru. Muramenyereye ku minsi yose ya gatanu tubashikiriza ikiganiro dukingira ibidukikije. Uyu munsi tubayagira ku bukene bw'amazi meza bwibonekeza mu ikambi ya Nakivale iri mu gihugu ca Uganda. Nariko nca ku masonga mu kanya nido ry'ando makuru sangwa ikaze. Ndasubiye kubaramutsa nkuko nayimeje kubibabwira mu ntango z'ano makuru. Umushikiranganje w'igihugu ca Uganda ajejwe ivy'impunzi Samuel Engola yaramenyesheje ko guhera mu kwezi kwa mbere mwaka wa 2027 impunzi z'abarundi ziba mu gihugu ca Uganda zizoba zitaratahukanwa zizoca zitahukanwa ku nguvu. Hari mu nama yo kuri wa gatatu igenekerezo rya 12 Myandagaro iyo ngingo ikaba yateye impungenge abarundi baba muri Uganda aho babona ko ubuzima bwabo bugiye kuja mu kaga. Inkuru ya Emmanuel Ndayishimiye. Uganda ifise impunzi z'abarundi barenga ibihumbi 40. Benshi muri bo barakuwe ku gafashanyo nubwo benshi bamaze igihe bashishikarizwa gutaha. Kuri uno wa kabiri genekerezo rya 12 Myandagaro mu nama yabereye muri ico gihugu ubushikiranganje ajejwe ubutabazi ibiza n'impunzi Samuel Engola yamenyesheje ko imfashanyo itera igabanuka cane bituma impunzi zirushiriza kuba mu ngorane nyinshi. Muri iyo nama hakaba harafashwe ingingo ko abarundi b'impunzi bavuye mu gihugu ca Tanzania batazoronka ubuhungiro mu gihugu ca Uganda kandi ko n'abarundi basanzwe bafise ubuhungiro muri ico gihugu bo kwitegura ko guhera mu ntango z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2027 gutahukanwa ku nguvu. Abarundi bahungiye mu gihugu ca Uganda baganiriye na RPA bamenyesha ko bahangayikishijwe n'amajambo bariko barumva kuko batariko barumvirizwa ngo bamenye kane impamvu ituma badataha. Kubgabo gutaha n'ivyari bikwiye kuba gahato ahubwo umwe wese yarakwiye gutaha kubera yumva ko umutekano wiwe wizewe. Arakoze Emmanuel Ndayishimiye. Mu gisata c'ubutungane naho umukuru w'igihugu c'u Burundi n'umukuru w'igihugu ca Republika y'Intwaro Rusange ya Kongo bitwariwe kuri wa gatanu muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI n'abanyamurenge bo mu gace ka Minembwe. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashengezwe muri sentare kubera ko yarungitse ingabo zifadikanije n'iza Kongo mu gukorera ivyaha abanyagihugu bo Minembwe mu buseruko bwa Republika y'Intwaro Rusange ya Kongo. Kurikira Bernard Menge n'umushingwamanza w'abanyamurenge bitwaye. C'était la plainte déposée par une série de victimes civiles à Nyamulenge, ainsi que par toutes les organisations de la société. Ni ikirego c'abanyagihugu b'abanyamurenge bakorewe amabi hamwe n'amashirahamwe yose adaharanira ivyicaro vya politike yo mu Minembwe. Abitwariwe n'abategetsi bakuru ba Kongo harimo umukuru w'igihugu, hitwariwe kandi abategetsi bo mu Burundi harimo naho nyene umukuru w'igihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yashengejwe kubera ko nk'uko mubizi abarundi barimwo mu bugaranya abanyagihugu bo mu Minembwe bakicishwa inzara. Uburundi bwarungitse ingabo, izo ngabo nazo zarimwo mu bitero vyakozwe
kuri abo banyagihugu bagakorerwa ibyaha byo mu ntambara. Abanyagihugu, imiryango yakozweko n'ayo mabi n'amashirahamwe babonye ko Burundi bufise uruhara mu vyabaye. Igihugu kibanyi cabasanze iwabo muri Kongo akaba ari igihugu kigengwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha kuko cemeje ishingwa ryayo. Iki akaba ari ikintu gihambaye. C'est-à-dire un territoire qui relève de la compétence de la Cour pénale internationale. Nous avons déposé un dossier composé d'environ 800 pages de documents et nous y avons ajouté. Twatanze dosiye ifise nk'impapuro 800, twatanze n'amafoto, amashusho, ireresi y'ivyabaye. Mu bipapuro twatanze harimwo impusha amashirahamwe yo mu Minembwe n'abanyagihugu baduhaye ngo tubaserukire, twabahaye amasanamu y'abarokotse bashinze intahe. Izo ntahe akaba ari twe twenyene tuzifise kuko twarungitse abaja mu Minembwe kubikora. Twatanze umwihwezo w'abahinga ku mvugo zibibugwanko zakwiragijwe mu banyagihugu bo muri Kongo no mu micungararo zivuga abanyamulenge. Ikindi twatanze ni cegeranyo c'abashingwamanza bo mu gihugu ca Amerika ku mabi yose yakorewe abanyamulenge harimwo ayagamije kubahonya. Twatanze ivyegeranyo byose vy'ihuriro ry'amashirahamwe adahana ivyicaro vya politike ryitwa Umoja, byagize ivyegeranyo ku munsi ku mabi yose yakorewe abanyamulenge kuva mu ntango z'uno mwaka wa 2026 gushika mu kwezi kw'indwi. Twanatanze kandi n'ivyegeranyo vyagiye birakorwa n'abanyamulenge. Urumva ko dufise dosiye irimwo ivyemezo vyinshi kandi bikomakomeye. Qui avait été préparé par la société Banyamulenge. Donc on a quand même un dossier très lourd et très important. Tukivuga ibijanye n'abo banyamulenge, inyuma y'imyaka 22 impunzi z'abakongomani mu bwoko bw'abanyamulenge bagandaguwe mu nyamaswa mu Gatumba, umwari w'abagwanyi FNL ukimanga ko ari wakoze ubwo bwicanyi. Ishiramwe gishinze kugwanya ihonyabwoko AC Genocide Canada riranegura ko ishiramwe mpuzamakungu ONU ritakoze ico giyemeje mu bijanye no gutohoza hamwe no guhana abakoze ubwo bwicanyi, rigasaba ONU kwikubita agashi bakarenganura abakorewe ivyo vyaha. Mwitangazo basohoye kuri wa 13 Myandagano, ishiramwe AC Genocide Canada byongeye gusaba abarundi bose kurandurana n'imizi imigwi yose ikora ihonyabwoko mu Burundi. Kurikira Emmanuel Nkuruziza arongoye ishiramwe AC Genocide Canada. Mu gusohora itangazo ryo kwibuka imyaka 22 irangiye umurwi w'abicanyi wa Parite Hutu ukoze ibara mu Gatumba, icambere na mbere tugombye gukora kwaro gukora ico umuntu wari we wese afise umutima runtu asabwa gukora, bimwe mu Gifaransa bita devoir de mémoire. No kuvuga yuko iyo umuntu yabuze uwiwe na cane akamubura agandaguwe, yuko umuntu uramwibuka niko ariko yamara ugasaba yuko ico catumye agandagurwa, no kuvuga co guhora umuntu ubwoko bwiwe uko yavutse ameze atari kumuhora ico yakoze. Ni kubw'ivyo rero itangazo ryacu twarihereye ku gutomora neza uko vyagenze, no kuvuga yuko abo bicanyi mu Parite Hutu baje bagatumbera neza na neza ahari amahema yabamwo abo Batutsi mu bwoko bw'abanyamulenge muri Kongo, bakabica babahisemwo hagati y'abandi n'izindi mpunzi zo muri Kongo zari ngaho iyo kambi yo mu Gatumba. Icya kabiri rero kubera ivyo vyabaye ku mugaragaro mbere na bene kubikora ntibabihakane ahubwo bugaca banavyemanga ku maradiyo mpuzamakungu, duca dusaba yuko twibutsa ishamwe mpuzamakungu ONU yuko ryahemukiye Uburundi, yuko rero ryo kwikubita agashi rigakora ico ryiyemeje, yuko rizokora ibishoboka byose kugira ngo batohoze bamenye abakoze iryo shano, hanyuma kandi banabacira imanza nk'uko amategeko mpuzamakungu abigena. Uko ariko ziko vyagenda nk'uko bisanzwe mubizi nico twibukije, aho kubacira imanza abakuru bari barongoye uwo murwi w'abicanyi wa Parite Hutu nka Gaton Rwasa yarahawe inteko mpuzamakungu zimukingira, hanyuma aremererwa kwitoza, mbere n'ahava araba n'icegera c'umukuru w'inama nshingamateka atabagira kuboneka kw'isi yose. Akandi karori ariko kabaje nk'uko nyene nako uwari umuvugizi we mukuru w'abicanyi nyene witwa Pasteur Habimana, naho tuzi ko ari itazirana mu by'ukuri niko banyemetusera nawe nyene naho
yari yavyemanze kw'iradiyo mpuzamakungu y'abafaransa RFI arahava aragenwa mu mabanga yo kuja mu baserukira Burundi mu Buhinde. Kubera ivyo vyose rero turamenyesha amakungu duhereye na cane cane ku mashirahamwe akora mu vy'agateka kazina muntu yuko yokora uko ashoboye kose kugira ngo bakoze iryo shano babibazwe hakurikijwe amategeko mpuzamakungu. Ari naho wabo rero twaciye dusaba rero dushimitse irya nyuma abarundi bo bene igihugu yuko bo kwikora mu kwaha bakikura icaha bakiavavanura burundu imigwi ikoreho nyabwoko kwa Paripehutu nyene na CNDD-FDD zitwara Burundi bitabereye ifutwe irandurana n'imizi burundu gutyo Uburundi hose kuba icyo ry'imigani. Inyuma y'akaruhuko gato turabandanya n'ando makuru. RPA Ugaruka rw'abarundi ntirikwiye gukoreshwa mu ntambara zibera mu mahanga kubera ko biheza bikaba intambamyi ikomeye ku iterambere. Ivyo biri mu vyashikirijwe n'ishirahamwe ry'ugwaruka rw'abakirisu rihanira gusubiza hamwe no kurwanya ubukene AGCRP mw'itangazo ryasohoye kw'igenekerezo rya 12 Myandagaro ari ku munsi mpuzamakungu wahariwe ugwaruka. Iyo shirahamwe risaba abaramutswa Uburundi hamwe n'abanyepolitike gushira imbere vyotuma ugwaruka rwiteza imbere hanyuma nago ruheze ruteza imbere igihugu. Eros Divan Remesha Mwitangazo ishyirahamwe ry'ugwaruka rw'abakristo riharanira ugusubiza hamwe be no kurwanya ubukene ryasohoye araciye iminsi 2 ku munsi mpuzamakungu wahariwe ugwaruka rirerekana ko ritewe impungenge n'ugwaruka rurungikwa mu ntambara mu mahanga. Ahishirahamwe AGCRP rishimikira ku ntambara imaze iminsi gihibera muri Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo. Kubwo burongozi bw'iryo shirahamwe ry'ugwaruka ingaruka z'ivyo bikorwa zishobora kuba ndende. Ubwo burongozi butomura ko bufata yuko uri mu gwaruka pfiriye mu ntambara kiretse ubuzima bwiwe buhasigara n'umuryango be n'igihugu biba bigize uruhombo. Itangazo ry'iryo shirahamwe ry'ugwaruka rw'abakristo riharanira gusubiza hamwe be no kurwanya ubukene ryasohoye rirerekana kandi n'amakenga ahagaze ku buzima bw'ugwaruka mu Burundi. AGCRP ibona ko hakiri bikwiye gukorwa kugira ugwaruka mu Burundi rugere ku iterambere nyaryo. Iryo shirahamwe rikaba rishimikira mu gusaba leta ivyo yokora ku gisata cy'uburezi cyotezwa imbere hamwe no kuronsa akazi ugwaruka. Abategetsi n'abanyepolitike bose muri rusangi basabwa kandi gukomeza ibikorwa bigenewe ugwaruka no kubaha uburyo buhagije bwo rufasha kwiteza imbere mu by'ubutunzi no mu kibano. AGCRP iranasaba ko Burundi bwo bigihugu gikingira ugwaruka amatati mu bya politike abayeho agatogwa inyishu biciye mu biganiro gutyo gusubiza hamwe be n'ubumwe bw'abarundi bigashigwa imbere. Tukiri muri ico gisata nyene c'intwari ibereye, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ararahira akarengwa ko atamutegetsi n'umwe azokugwa mu kazi yagirizwa ubusuma n'igiturire azoheza ngo asubire kugenwa mu yandi mabanga. Mu kiganiro Imvo n'Imvano yagiranye n'umumenyeshamakuru wa Radio BBC mu ntango z'uku kwezi kwa munani, Ndayishimiye yamenyesheje ko no mu bikorera utwabo uzobirenga ko azofatirwa ibihano. Kurikira Perezida Evariste Ndayishimiye. Nawe mukuru basamwamwungururije ahandi akabandanya bya bindi. Mbwira umwe twoba twarafashe. Oya nagira ndakubwire ntarurabona. Barukuba. Oya nagira ndakubwire burya ayo wirukanywe mu mabanga kubera wivye wari giturire. Ni nka kujya bakubwira bati mu gisoda iyo wirukanywe ntawe usubira kuronka akazi. Ubu umbere namaze no kubwira n'abagwiza tunga yuko uzo hakazi wamenje nawe nyene azofatirwa ingingo zimwe zimwe. Perezida Ndayishimiye rero yahavuye yihindukiza mw'ijambo atanindwi zibiri ziyaciye mu baherutse kugenwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero 100/103 ryo kuwa 12 Myandagaro uyu mwaka wa 2026 guhagararira inyungu z'igihugu mu mahanga. Harimwo umwe yari yarabogojwe mu mabanga yiwe yagirizwa ubusuma bw'isukari igenewe abanyagihugu arongoye. Uwo nawe akaba ari Renova Sindayihebura yahoze arongoye komine Mukaza. RPA ikaba yashimye kugaruka kuri ubwo busuma yagirizwa. Janvier Ninahazwe mw'idonido. Mu gihe hari ubukene bukabije bw'isukari hirya no hino mu gihugu mu mwaka w'ibihumbi 2023 mu kwezi kwa munani hari amatoni 45 y'isukari yavuye mu ihinguriro Sosumo agenewe komine Mukaza. Ariko rero amatoni 30 niyo yashikirijwe abanyagihugu bo muri iyo komine, nayo amatoni 15 arabugwa irengero. Ico gihe Renova Sindayihebura niwe yararongoye komine Mukaza akaba ari nawe yagirizwa
hagirizwa inyuruzwa ry'iyo sukari narirya ba musitanteri b'amakomine mu gisagara ca Bujumbura aribo bari bajejwe gushikiriza isukari abanyagihugu barongoye. Kwigenekerezo rya 16 muri uko kwezi nyene inama nkenguzamateka yaratumye ko abashikiranganji batatu harimwo uwuramutswa ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati Renovas Ndayihebura akukira. Wararongoye inama nkenguzamateka ico gihe Emmanuel Sinzohagera yaratangajwe n'ingene umuntu yagirizwa ubunyonyezi nk'ubwo mubo arongoye adahanwa ndetse akanagumizwa mu mabanga. Inyerenya ko umushikiranganje mukengaho itoni 15 zazimiye muri komine Mukaza zagiye hehe murimwe mu bazitwaye ko musitanteri akiri mu mabanga kandi twumva umenga yoba afise nk'ukuboko muramukingira n'ubutwayi bati mwaca mumukura byagenze gute? Aha umushikiranganje w'intwaro mu gihugu hagati Martin Ninteretse akaba yishuye ko mu kudafata ingingo ibereye ari uko yanse kwivanga mu matohoza y'ubutungane. Nivyo irya sukari yanyuru kandi amatwa dusumira ibyo tumaze kuronka kuko rodosi baciye jana mu butungane bariko baragira amankete ndibaza ko vuba icegeranyo gisohoka. Kwigenekerezo rya 28 ukwezi kwa munani umwaka w'2023 umushikiranganje Martin Ninteretse akaba ariho yahavuye asohora itegeko ishikiranganje ribogoza ba musitanteri batatu harimwo Renovas Ndayihebura mu vyo yagirizwa hakaba harimwo ubwo busuma bw'isukari n'ayandi makosa atandukanye. Uyo Renovas Ndayihebura akaba rero aherutse kugenwa n'umukuru w'igihugu kuba umuhanuzi mu buserukizi bw'u Burundi mu gihugu c'Ubushinwa. Janvier Nininahazwe iterambere rihereye hasi mu makomine yo mu Burundi ntirishobora gushikwako mu gihe inzego za leta zijeje gukurikirana ikoreshwa ry'amahera leta zidahagurukiye ikibazo c'umunyonyezi bwamaze kwirara muri bamwe mu bakozi ba leta ngo abadomwa k'urutoke bahanwe hakurikijwe amategeko. Ivyo vyashikirijwe na Faustin Ndikumana arongoye Parsem ishiramwe gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane. Faustin Ndikumana arahamagarira umukuru w'igihugu guhagurukira bamwe bamuserukira mu ntwaro barangwa n'igiturire kugira ngo umugambi wa leta wo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu makomine ushobore gushigwa mu ngiro. Ico bita umugambi wa strategy wigene iterambere rwo hasi wategereza kugenda uramera neza ngo tuboneke. Twiza ko turi muri budget programme no kuvuga yuko ya migambi mu ministeri yo hejuru wumva ngo izoja kurangurirwa hasi kugwego ruhe hasi bazokora ibiki bafise uburyo bungana gute biteguye gute kugena makomine amwe mugasanga haracari intamba zijanye na logistique yaha abantu bakorera uburyo bakoze bamwe badakwiye canke abakozi bakwiye bakavuga ati bararonka udushirika bute agashara kabo kandi igihe kinini. Ivyo rero kitwa naho uko bya politike ziba ari intambamye ziriko zirabuza ibintu ko bigiraho bigeze kandi ugushaka kwari ugasanga imigambi imakomine no muri yo PCDC kijya gitabo cyako citeramenye amakomine ntirimwo hakabura ikintu gwego gobi centraliza rukabirabira hamwe ku buryo imigambi yo ikirakorerwa hasi ifatana no kuntu hejuru imigambi yatunganijwe. Ikindi nivyo kunyonyeza ubutunzi bw'uvyamaze kwirara mu Burundi bikwiye guhagurukirwa. Igihe babwatsa amazone ejo bundi twarabaze ingene vyakozwe twari twatuti none y'amafaranga agiye gukorera ibikorwa byo hasi agiye kunyuruzwa gusumba cyane. Urumva rero dufise n'impungenge ingene inzego zikontora amafaranga wewe gushikiranganje azia za Inspection Generale de l'Etat service ubugenzuzi bwa leta Cour des comptes zidahagurutse gutsira amafaranga yari karagaza yakurikirane abashiye kuyorona bahanwe nukuri iki gihugu cy'u Burundi terambere tuzuribaza kandi hageze yuko tutera kamo abategetse indongozi ku mukuru w'igihugu ibi bintu by'intwari bereye n'igiture bikubira sivyo mu gihugu ngaha bihagurukirwe abantu baje imbere y'intahe babazwe ibyo bononye. Twarabonye ejo bundi rero kwa muri komine Ntahangwe ejo bundi arabibonye byose n'ibiriko biratwereka yuko tutagavye aya mafaranga aruhisha abarundi mu makori abandi bakaja kuyadayadayamwo kiguma ari kibazo. Uyu yari Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parseme. Mukanya turatandukira igice ca kabiri cano makuru. Erupeya. Uyu rero ni mwanya wahariwe ikiganiro dukingira ibidukikije
mu kiganiro cy'uyu munsi tubayagira ku kibazo c'amazi meza kivugwa mu ikambi y'impunzi z'abarundi inakivale mu gihugu ca Uganda. Turagaruka ku ngaruka mbi zibonekeza mu gihe bakoresheje amazi mabi hamwe n'icishirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR ryo bariko rirafasha kugira amazi meza aboneke muri iyo kambi. Ikiganiro cy'uyu munsi mugishikirizwa na Baltazar Mibuju. Dukingire ibidukikije. Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose ibisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Ndabaramukije inshuti bakunzi ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu nongera ndabaha n'ikaze mu kiganiro dukingira ibitukikije cyo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 14 Myandagaro umwaka wa 2026. Mu kiganiro dukingire ibidukikije cyo kuri uyu wa gatanu tugiye kubayagira ku kibazo cy'amazi meza mu ikambi y'impunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Nakivale. Mbega ikibazo cy'amazi cifashe gute mu iyo kambi? Bakoresha amazi bakuye hehe? Mbega nizihe nkurikizi zibonekeza muri iyo kambi mu gihe amazi akenye? Hokorwa iki kugira amazi aboneke mu iyo kambi ya Nakivale? Ivyo nivyo tugiye kurabira hamwe mu kiganiro dukingira ibidukikije cyo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 14 ukwezi k'umunane umwaka wa 2026, aho tuza kuba turi kumwe na bamwe mu mpunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Nakivale. Ikiganiro dukingira ibidukikije cyo kuri uyu wa gatanu mu gishikirizwa na Baltazaro Miburo. Mama, ni kubera gukunda RPA. Ningwi y'abanyagihugu. Chuti bakunzi bisamirizi RPA n'ibiganiro vyayo ndasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze mu kiganiro dukingire ibidukikije. Uko nari mpejeje kubibabwira mu ntangamarara za kino kiganiro tugiye kurabira hamwe ibijanye n'ikibazo c'amazi meza kivugwa mu ikambi ya Nakivale. Abatumire bacu mu kiganiro dukingira ibitukikije cyo kuri uyu wa gatanu ni impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Nakivale mu gihugu c'Ubuganda. Aha atangura sigura ingene vyifashe mu ikambi ya Nakivale ku kibazo c'amazi meza. Nakivale ikibazo c'amazi cyaramaze kuba akayobera abahinga. Igituma mvuze ntibyaramaze kuba akayobera abahinga, ikibazo c'amazi kimaze imyaka irenga nk'itatu. Barondera umuti waco igihe cose, haba mu gihe agahinda kaboneka mu gihe c'imvura, kubera nk'abafise amabati baheza bakaca bavoma baca batega ku mireko. Ahandi nyene mu gihe c'imvura baraheza hariho ibinogo bimvye ngaha mu nkambi vyimbwe n'ishirahamwe ryitwa Samizi niryo ishirahamwe bisanzwe mu partenere wa UNHCR riheza rigashira mu ngiro ibintu bijanye na wash isuku n'isukura harimwo n'ikibazo c'amazi. Samizi rero niyo yimvye ivyo binogo. Muri ivyo binogo rero bimvye mu gihe bikora nyene n'ubundi mu gihe c'imvura cane, kubera ahandi amazi akama n'ingoga cane. N'ivyo binogo nk'ubu vyarumye haheze ngira ngo nk'amezi abiri, hafi amezi abiri vyarumye. Nta na hamwe ivyo binogo vy'imwe na Samizi bikize, kubera ayo mazi akora ibintu bibiri: akoreshwa n'abantu, avomwa n'abantu, n'inka zikayanywa ku bafite inka. Urumva ivyo binogo nico bifasha. Nta mazi meza, urumva ari n'amazi mabi, maragere ko usanga ariko arafasha barayatekesha, akayogesha ivyombo, bakayamesuza. Umwe mwizo mpunzi avuga ko kugira uronka amazi meza kugira ibirometero vyinshi kugira uyashikire. Uyu kandi avuga ko n'ibombo rimwe riri ku kirindiro cy'igipolisi kusanga huzuye kuko hahurira abantu benshi bava mu maserire atandukanye. Benshi mu mpunzi rero bakaba bakoresha amazi y'uruzi Nakivale. Urwo ruzi nago rukaba ruri kure cyane ku buryo udafise ikinga rigushikanayo bigusaba amasaha menshi.
ubu urumva byaranse rwose urumva ko yumye abantu bagira ibirometero birenga hariho abagira ibirometero birenga 5 hariho irobine imwe iri ku gipolisi hepfo y'igipolisi abantu bose mu maviraje hafi yose birango nk'amaviraje arenga 6 aja kuri iryo robine niho usanga baja kuvoma ayo rero nayo kunywa hakaca habaho abandi amaze gukoresha n'abandi bakayanywa kubera abo bagenda hiyo baba bafite amakinga ntibikunda udafite ikinga ntibikunda kuko ni kure cyane wo kwikorera amabido abo ni abafite amakinga nabo nta n'ibice 5% bifite amakinga ngaha na Kivare urumva ni ukuvuga yuko majorite rero ahanini bagenda kuyavoma mu kiyaga cya Nakivale ikiyaga cya Nakivale rero urumva hariho abantu bagira ibirometero 8 ibirometero 12 hariho n'abagira 15 kugira ngo bashike ku kiyaga cya Nakivale babone kuvoma amazi kandi aho usanga abakenyezi n'abagabo batari bake usanga bikoreye amabido usanga rimwe hari ukuntu bayibohera ku mugongo n'umwana akuze nuko ariko bimeze ugasanga bagiye nka 2 ku munsi nta kandi kazungu bashobora gukora. Iyi mpunzi iratubwira ingaruka mbi yo kubura amazi meza mw'iyo kambi avuga ko kuruzuba rusha ruba rwinshi cyane ingwara nazo zikaba umurengera aha aravuga nka malaria abana bakameneka umutwe cyane ikindi nuko ingwara y'inyonko ari nyinshi cyane biturutse kunwa amazi mabi. Ingaruka zabyo ubwa mbere hariho uruzuba rwinshi cyane ngaha na Kivale rwinshi rurenze urugero kandi rumaze amezi guhera mu kwezi kwa 4 hari uruzuba gushika isa urumva uca wibaza rero ko aho hantu hameze urumva nk'ubu nk'amadogere usanga dogere ngahanye ziri hagati ya 27 30 na kangahe 34 kutyo dogere Celsius y'ubushuhe kubera izuba ni ryinshi cyane mugabo gusa ugasanga hari umwanya hakanye rwose rero kubera urwo ruzuba abana cyane cyane barakarirwa kubera nk'ubu kuja kw'ishure kugira ntirumva barameneka umutwe rwose usanga bariko barameneka umutwe malaria ni nyinshi cyane hanyuma rero izindi ingaruka zo kubura ayo zo kunywa amazi mabi ayo bakura kure izindi ingaruka zikomeye nuko abantu bagwara cyane amatifoyide tifoyide ngaha anye abantu nk'ibice 80% usanga bagwaye tifoyide kubera ayo mazi mabi kuko nta mazi usanga harimo amazi nkumva n'ibintu bigoye cyane kumva tifoyide cyane cyane imana iracyaturinze nta korera cyangwa amacinya biratera ayo makani ntaramenyekana cyane naho yoba ariho arizo ntaramenyekana ariko ikizwi cyane ngaha mu nkambi ya Nakivale ni tifoyide kandi abantu baragwara ikabica kuko urumva ni benshi cyane usanga kwa muganga bagwaye za tifoyide hafi bose urumva haziramo ya malaria kubera burya bushuhe na tifoyide cyane kubera cafu amazi y'ubucafu rero ni ikibazo nico. Chuti bakunzi bisamirizi RPA n'ibiganiro byayo turacari mu kiganiro dukingira ibidukikije cyo kuri uyu wa 5 igenekerezo rya 14 Myandagaro umwaka w'2026 aho turiko turabira hamwe ibijanye n'ikibazo c'amazi meza mu ikambi ya Nakivale uko vyifashe n'ikibazo bitera impunzi zo mu iyo kambi ya Nakivale mbega ishirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi hasere yoba irikifasha iki kugira ico kibazo c'amazi meza itoregwe umuti leta ya Uganda yoba iriko ifasha iki ihase mwumva ubaza ati hase none ikwikora iki hase ni kurira muri iki gihe no kurira ko ataburyo ifise imaze igihe kininiya irira ko ataburyo ifise OPM domaine ariko bari ba leta ya Uganda yari yagize umugambi umaze ngira mu myaka nk'ibiri wo gukwega amazi hari amazi bari bakweze haraheze nk'imyaka 2 bari bakweze mu kibazo cyo gutorera inyishu ikibazo cyama mu nzira yo gutorera inyishu icyo kibazo cy'amazi ngaha Nakivale mbere si ngaha Nakivale gusa muri Singiro yose ko Nakivale muri Singiro ya district muri district ya Singiro rero mu kigi ngaha muri rusange muri Singiro ayo mazi rero Nakivale ntiyabaye agishika bayakweze bayakwekura hiyo bayakura kure
ku birometero nka 40 gutyo, ariko ayo mazi yaciye akwiragira mu bataka, aha na Kivale ntiyashitseyo. Nayo barungitse aya matiyo bari bashyizeho amwe kugira ngo nyine barabe ukuntu boramforosa ibintu by'amazi ntibishishikare bigura. Ndavuga leta aho yifatanije na hake muri iyo myaka ibiri ayo matiyo yarumye, nawe kuko bavuga yuko ipampo yasuguma ayo mazi baciye aho gushiramwo ishobora gusuguma amazi ashikino ko baciye bagira ibindi barayihindura bagira gatonya. Urumva rero ibyo nivyo twumvise ngaha, ntawe uzi neza ko ari byo. Urumva nicyo gituma c'amazi aboneka ngaha. Gusa hariho uwundi mugambi canke umushinga nawe nyene uracariko urakorwa, umushinga munini n'umugambi munini nawe nyene wo kurungika amazi Zambarara Gahe nyene muri aka gace ka Western Uganda. Rero urumva ayo mazi biteze ko bishobora kuzoba inyishu, kuko iyo n'ibitiyo binini ipayipu binini kumbure no ngaha anye hari ukuntu bariko barakonekitinga buke ashitse ahantu bita amatiyo, ndiko ndavuga amatiyo ageze ahantu bita Gicaza. Muga Gicaza asa n'ubundi ariko nayo ariko arabandanya aja mu bataka, kuko bandanije Gicaza, wumva Gicaza ni mu gishi c'abataka. Urumva rero gusa bavuga yuko bazoheza bagakonekita no ngaha na Kivale amazi agaheza akaboneka. Niyo mu nzira rero kugerageza gusorovinga gutora inyishu y'ico kibazo c'amazi ngaha na Kivale. Iyi mpunzi ivuga ko n'iryo bombo rihari kurihurirako n'abantu boza imodoka zabo. Washitse rero ngo urashobora gutondera amazi amasaha arenga 7 utarayaronka. Uyu kandi avuga ko abifise ko baca bagura ibido y'amazi amafaranga ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi 2 by'amashiringi. Benshi rero bikoreshereza amazi y'uruzi na Kivale, ayo nayo akaba atari meza ku binyamuzima. Imirongo aho naho hantu wumva kuri iryo robine nari mvuze ryo ku gipolisi ryo hepfo y'igipolisi, n'ahantu hari aho umuntu w'umukomandanda arongoye ikambi, uwo mbonye ntakiri ngaha niwe yabitanguje. Urumva kubera ari umukuru amazi bashyize aho hantu kubera hari aho naho bogereza imiduga. Rero umunyagihugu impunzi nimuco usanga zirundanye, usanga batonze umurongo ugasanga rero ibido bayigura hagati y'igihumbi n'ibihumbi 2. Ibido bayigura hagati y'igihumbi n'ibihumbi 2. Urumva biragoye cyane, kandi urumva ntari affordable, ntari accessible ku muntu uwo ari we wese. Abadafite amakinga usanga batwaye ibido imwe niyo bavoma, kuko niyo bafite kapasite yo gutransportinga yo gutwara. Urumva navuze ko bayigenda bayohera ku mugongo kugeza iyo baja. Ibido imwe mu bisanzwe yose usanga bavomye. Hanyuma amakinga nabo ni ba nyene amakinga, ni ukuvuga idongo navuze 5% bafite amakinga yabo mu ngo zabo. Abatayafite nabo hariho abandi bakora ibikorwa nyene vyo kugurisha amazi, canke ari imigwi ibiri, hariho abakora ibikorwa vyo kugurisha amazi. Niyo navuze yuko ibido imwe usanga igura hagati y'igihumbi n'ibihumbi 2. Bose rero bavomera hamwe ayo kunywa bayavomera kuri iryo bombo riri aho hantu bogereshereza imiduga ku gipolisi, munsi y'igipolisi. Aho hariho ayandi yo gukoresha rero baba bakeneye gukoresha gutekesha ibikorwa bindi bisigaye ku nyungu z'isuku mu rugo, baja kuyavoma mu kiyaga ca Nakivale. Ico kiyaga ca Nakivale niho nababwiye ko bivana na village nyene iri hagufi yaho. Hariho abava ku birometero 15 hagati ya 12 na 15, hakaba abava ku kilometero kimwe, hariho abava munsi y'ikilometero. Urumva ibyo ntawugenda avomba bangana gutya, kuko ivyo ni ibintu bigoye kwestima. Urumva rero
bavomera muri nakivara amazi yo gukoresha ibindi ayo kunywa bakayavomera kuri iryo bombo bije kubabwira kandi bose baba amakinga baba batiraba amakinga hanyuma distance yo kuri iri vomo rero iri imwe naryo nyene nico kimwe hariho abava kure bakaza kurivomerako hakaba n'abari hagufi yaryo gusa urumva ntihumva iyumvira amaviraje arenga 5 avuga kuvomera kuri iryo bombo urumva ko bigoye cyane usanga imirongo ari mirongo hariho abatonda abagenda saa 10 bakavayo nka saa 4 bakavayo nka saa 6 cyangwa saa 8 urumva ko bigoye kubera ni benshi urumva ni benshi rero iryo bombo ntirikunda kubura amazi cyane Nshuti bakunzi ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu aha niho ikiganiro dukingira ibidukikije cyo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 14 Nyandagaro umwaka w'2026 kigarukiye shimiye mwebwe mwese mwari muduteze yompi hamwe n'abagenzanje bo mu gisata cy'ibidukikije bamfashije gutegura kino kiganiro Balthazar Miburo nabashikirije ikiganiro cy'uyu munsi nkabanda bikebanuye ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu naho butaha cyari ikiganiro dukingira ibidukikije ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu. Arakoze mugenzi wacu Balthazar Mibodo kuri ico kiganiro ahejeje kudushikiriza. Ni nane makuru twariko turabashikiriza aciye agarukira. Shimire mwebwe mwese mwari muduteze yompi. Shimire bagenzanje bayatorokanije hamwe n'abahinga b'ivyuma bakoze uko bashoboye kugira n'amazwi abashikira tanko manzi. Kuri mikro mwari kumwe na David Claude Mbana nayo naho butaha.